Umunsi mukuru wo kwibuka imyaka 60 Burundi bumaze bwikukiye urahimbajwe mu ntara ya Bujumbura kuri uwa gatanu w'igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka wa 2022 ku civugo dutura igihugu cacu amaboko umutima n'ubuzima Uburundi bugira iteka. Inyuma ya defile y'abene gihugu bahurikiye mu buzi butandukanye hamwe n'inzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi. Musitaneri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru yaciye ikaza bitavye ibirori amenyesha ko komine itekanye kandi kabene gihugu bari ku kivi. Ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura usanzwe uri muri komine Isare aho Buramatari Desire Nsengiyumva yashikirije ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye rikaba ryarimwo impanuro nyinshi zo kubumbatira inaye y'ukwikukira ko bogendera ubuntu kuko ubutware n'ubuntu vyamye biranga Abarundi. Buramatari Nsengiyumva yabasabye kugendera intaye y'ukwikukira mu gukorera hamwe bakaduza umwimbu anabasaba ko umuryango wose wotunga niburi buri gitungwa gitoya bongere bavyare ku rugero. Uyu mwaka rero igihugu cacu Burundi cyashimye ko umwaka w'uburimyi rero tugasaba umwenegihugu gukura amaboko mu muzu akijukira uburimyi. Ni muri iyo ntumbero twasabye abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura kwegeranya amatongo kugira ngo uburimyi bushishikare gutera buja imbere hanyuma bashishikare kurima za kijambere. Twaruye gusaba abenegihugu ariyo dushishika kubasaba uyu munsi kugwiza ubworozi niburi umwenegihugu cyangwa umwana umwe uronke niburi urukwavu rumwe. Birateye isoni kumuhana cyangwa umuryango ubaho utagira igitungwa na kimwe. Ikindi tutorangiza tutabasabye ni ikinyericubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi yavuze cyo kuvyara ku rugero. Ino ntara ya Bujumbura biragaragara yuko umurindi wo kurondoka ari munini cyane. Turabasabye rero mugende mugerageze mugabanye umurindi wo kuvyara kuko ntibyashishikara kuba uko tuzohava dusanga ku mazero imisozi yose yuzuyeko amazu amashure amavuriro n'ibindi kuko bizoba bigaragara ko turi benshi cyane. Mwomenya ko mu kurangiza ibirori Buramatari Nsengiyumva yashikirije ubushimwe ku migwi 3 aribo ubuyobozi bw'indero mu ikomine ya Isare, ikomine ya Mutimbuzi n'umugwi tugenderiraga bashoboye kuryosha ibirori mu kubaronsa ibahasha.